turabandanya ariko ngiye kubabwira ukuntu Imana yatanguye kunyereka cyangwa se uko Yezu yanyeretse atwaye ishengero nanje ndimo. Basi rero hanyuma ibya babaroya mbaye ndabihagaritse kuko nibigenda nk'ibintu bigenda birasimburana. Basi rero jewe narageze igihe ariko hamwe narikubise hasi nyene harageze igihe jewe ntangura kunywa amazi cyane, nkanywa amazi cyane nkayoberwa ibyo ari byo, nkanywa amazi kabisa nkaza navuga nti rero ngira ngwaye inzoka. Noneho rero naje kugenda kwa dogita ndamubwira nti dogita rero jewe icyo gihe sinari bwamenye n'icyongereza na gike. Icyo gihe nyene uko narinzi nagenda mubwira nti dogita I have a snake in my tummy. Ubwo snake ni mu Kirundi ni inzoka zijya ziyerera mu ibarabara zo mu mashamba, ariko inzoka zo mu nda nazo ni worms. Rero ngenda mbwira dogita ko mfise inzoka mu nda. Dogita arangira ngo no Eveline, ngo acarabimbwira ko ngwaye, kandi acambwira ati no, arambaza ati ni kubera iki uvuga ko uba ufise inzoka mu nda canke worms mu nda. Ndamubwira nti rero inywa amazi cane too much, ati ndanywa nk'ilitiro 20 zirenga ku munsi, ati kandi nkanywa amazi yo muri friza. Ngo I think diabetes. Ngo maybe you have a diabetes. No. Dogita charambira ati byari byose ushobora kuba ari diabetes. Rero je numva ko ushobora kuba ari inzoka noba ngwaye, zintuma nakaka nkaguma amazi cyane. Hanyuma dogita ndamubwira nti dogita ati kwere, acharambira ati genda ejo uzoze utariye bazogupime. Naragiye naratashe ntashe, hanyuma ndagenda kwa dogita, ndagenda nyene kwa dogita kubapima, baravoma amaraso, hanyuma ndataha baca barambira umunsi nzoza gutora ibisubizo. Iyo gutora ibisubizo dogita yaciye ambwira ati yo, ati burya rero uragwaye diabetes. Dogita ngwaye diabetes? Ngo ni diabetes, ngo ariko kandi ngo nta miti no kwandikira, ngo uzugende uba ejo kandi utariye baze bagupime no mu kuboko kundi baze barabe yuko ari diabetes mu mubiri wose, kuko ngo hari gihe biri uruhande rumwe. Ati sawa. Naragiye bukendagenda nyene barapima. Icyo gihe banoye diabetes igeze kuri 14. Mu gihe umuntu akomeye neza bishakirwa bari kuri 5, hagati ya 5 na 5 n'ibice 5. Ndavuga ati kweri ntibyoroshe. Hanyuma dogita rero ngiye yarambwiye ati rero ufise diabetes kandi mu mubiri wose, ati rero ati kandi nta kibazo, ati ngiye gutangura kwandikira imiti, ati burya ibaye mu gice kimwe niyo ngo ibigoye. Basi kandi diabetes zose ziragoye. Dogita rero acatangura kunyandikira imiti. Bana b'Imana naraka diabetes ni ingwara mbi, naraka nkaka nyene nkagumanywa amazi yo muri firiza. Basi hanyuma ntangura kunywa ibinini, kandi kuva ntangwe kunywa ikinini cya mbere inyota nari ifise yaciye itangura guhera. Basi rero camba ndagiye ku miti, ndanywa imiti nyuma haranageze naho umenga no yihagarika, mbona umenga byaragabanutse. Hanyuma kuko byarageze naho bisaba ko ndondera akamashini ko kuza ndipima. Noneho rero ibinini narabinyoye, hanyuma birageraho menga nomera nk'ubihagaritse, meze nk'uwo babihagaritse, numva nijejera kumenga no banarakize.
ariko nyuma nza kongera gutangura kumera nk'uwaka nyene byongeye kugaruka. Rero ndagenda kwa dogita, terega dogita bya bintu byagarutse, sigaye nk'amazi kandi cyane. Ngo uraherutse gufata imiti? Ntikani naherutse. Ngo bandi ngo ntibahagarika. Nguguma ntirendaga dogita nzokwama ku binini bya diabete ubuzima bwa ngo ubuzima bwose nguzogumuga imiti ya diabete. Oh, ninzoikira. Arambira ati diabete nikira. Ati diabete nikira, ati gusa bisaba uzoze ubyifatamwo kuko yaciye ambuza kurya imiceri, ibimwe by'amakete, bimwe byose yari yarambujije. Urumva ko jewe nije nari narikururiye iyo diabete. Iyo nza kugendera ku mategeko ya doctor ntabwo nari kuba naragwaye diabete. Rero kandi kubera diabete niyo mu muryango, barapimye bambwiye ko diabete ariyo mu muryango kandi nabanje guharira, ariko nyuma nza kumva ko hari abantu bo mu majyana. Burya hariho n'abantu bapfa, kera ngira bariho n'abagiye bapfa, bagapfa bamwe bavuga ati babarozi, kumbe n'amadiabete cyangwa ibimakaseri abantu bagiye bagwara kubera atabipimo byari bihari mu Burundi bikwiye, ntibamenye indwara bari bagwaye. Rero nyuma naje kumenya ko hari abantu boba bagiye bagwara iyo diabete ikaba yarabishe. Rero ntangura rero gufata iyo miti, ntangura kuzanyene ngiyo miti nyene ibintu nk'ibi. Basi rero harageze igihe kandi ntwarinda mbyara umwana yitwa ko yagira kabiri ndi ngaha muri Australia, inda y'umwana w'umukobwa. Inda y'umwana w'umukobwa, bana b'Imana, kandi nabyaye umwana w'umukobwa nipfuza kubyara umwana kweri. Nipfuza kubyara umwana w'umukobwa kuko naho nabyara abahungu gusa. Rero naje kubyara umwana w'umukobwa. Rero ikintu nshaka kwihutisha, igihe nari mfise uwo mwana w'umukobwa afise nk'amezi ane canke nk'amezi gutyo, kuko afise uwo mwana w'umukobwa afise amezi 6 naragiye mu Burundi gutembera mu Burundi. Sivye ko hari ibintu bimwe nyene nshaka kwinjiramo cyane. Rero naragarutse, ndumva nari nimaze kugaruka canke sinzi ko nari bwaje, ariko icyo nibuka cyo nari mfise nyamwana w'umukobwa kandi akiri mutoya. Murumva nari mfise umugabo atari uwanje, gusa nariremesha kuko navuga ati n'umugore mukuru ntibapfunze impeta. Rero kuko na nyamugabo hari aho yoba yarandemesha akambwira ko je tuzopfunga impeta, ibintu nk'ibyo sinzi. Basi kandi ndashima Yezu ko yampaye impeta. Hanyuma nibwo mwijoro rimwe nari njyamye nderekwa abana b'Imana, nderekwa Yezu Kristo atwaye ishengero nanje ndimo, turi mu kirere dusanganiye Yezu Kristo. Hanyuma ndaba hasi, turi mu kirere tumusanganiye Yezu Kristo, tumukikuje. Yezu asa neza cyane. Haleluya, amen. Nshuti yanje, shaka kukubwira ingene Imana yitorera umuntu nawe yoba ari umunyabyaha, ikamwereka ko azoteba akavayo cyane ko uko ibintu bizogenda. Nari umunyabyaha, nari ndi kumwe n'umugabo atari uwanje, twari tubyaranye kabiri, mfise uwo mwana w'umukobwa. Mbona Yezu aradutwaye tumukikije, turi mu kirere. Hanyuma ndaba hasi nabo twari kumwe, mbwira abo twari kumwe niyo nimurabe basha mwisi, nengene basigaye bipfumbereje, niraba gahinda basigayemo, niyo nitwara tubabwira ko Yezu azoza gutwara ishengero n'igisuma bakatwita abasazi. Atera abadisa yo babonye. Bana b'Imana, ibyo Yezu yabinyeretse ngira umunyabyaha, ariko ndazi n'uyu munsi Yezu yo kubita inzamba yonjana. Ndakwifuriza nawe azokujana, nituze tuburane mu bazo bamusanganiye. Abari bamusanganiye
ntabwo bari benshi kweri, mugabo twari gikundi tumukikuje. Hasi abari basigaye bari benshi, mbona amakuba, mbona bamwe bariko barikubitagura hasi, mbona yo ndabwira abo twari kumwe. Hanyuma Yezu aratujana, hanyuma iyo yerekwa rirahera. Yezu narazanzamutse, ibintu nariko ndarota nibiki, ibintu narimo. Yezu atwaye ishengero, numva ndaryohewe cyane, naranezerewe. Gusa umunezero nagize wari uwo kuntu nabonye Yezu Kristo ukuntu asa n'ukuntu twari tumukikuje. Ndavuga niyo ni bwa bundi Yezu niyaza gutwara ishengero nanje azonjana. Numva bimpaye amahoro cyane, ndavuga ati kumbe bana batubwira ko kuba uri kumwe n'umugabo mutapfunze impeta ari icyaha. Ati ibyo nibyo muri Gatolika canke mu yandi madini. Ati none jewe Yezu ko yanyeretse anjanye. Nikindi kandi ni kubera naho nariremesha, kuko nari nzi ko ibyo narota byaba canke ibyo neretswe byaba. Narumva rero ko nibyo mbonye bizoba. Basi rero hari abo twaganira nkababwira ati jewe ndazi Yezu niyaza gutwara ishengero nanje azonjana. Ntitaye ku byaha nakora, kuko urumva nari umunyamafuti muri nyagihe. Kandi nimba umunyamafuti koko, urumva mukebanje, hariho nk'igihe mukebanje yaza telefone tugatukana, kandi hari n'igihe atanemera neza ko tunasangiye umugabo, ahubwo wewe akaza agenda avuga ngo yango bujyango ujya mwana ngo baje bana ngo nabanaka. Uwo mugenzi wanje agaca yumvisha abantu ko abana mfise ari abamura mwanje canke abamwene wabo n'umugabo wacu. Mugabo abantu bo bari babizi, abantu bose abantu benshi b'abarundi bari babizi. Mugabo gusa mukebanje banabimubwiye ntiyavyemera, kandi nanje nahora ndabimubwira ni nyamara tuzoze tuwipanga uku kuko uyu mugabo wacu bishobora kuba bimeze uku akanyita umusazi, akangwiza n'ubusa. Ibintu nk'ibyo ari byinshi ntashatse kwinjiramo. Basi rero iryo yerekwa rero ndarigira, hanyuma numva ko koko Yezu azotwara ishengero nanje akanjana. Mbaho rero nkerekwa, nkaza ndota ibintu canke nkerekwa ibintu. Nkarotera umuntu nkamubwira nti nturazi wewe narose ibi nibi kuri wewe. Uwo muntu akaba atabyemera, canke se akavyemera ruko abonye ibyo namubwiye. Hanyuma ugasanga hari n'ikindi gihe nibuka uwundi muntu, ikindi gihe nigeze narota amamodoka abiri ahantu runaka ngo sekuranye. Hanyuma yari amamodoka ngo ajamo abantu indwi yari ameze ukuntu. Noneho rero ayo mamodoka ndarose, basi ndavuga ibi bintu kabisa narose. Mari misi rero jewe nto twara imodoka ngo nze ndagenda aho mbonye hose, kuko niyumvira ni uko byogenda kose nshobora kwisanga ari jewe ngize agisita n'imodoka. Rero mbese nyene ntagishaka gutwaza ngo je mu mabarabara akomakomeye nkebera. Hanyuma uwundi munsi sinzandi hantu twari turi n'abandi bantu mbere n'abarundi bamwe na bamwe. Hanyuma tugiye twumva ngo umuntu runaka ngo yagize agisita n'abandi n'abazungu. Hanyuma twaciye tugenda kuraba nyahantu yagiriye agisita, nane ndagenda yo nifashe ku munwa nibukwa bimwe nari neretswe. Hanyuma ibyo tiwe rero ari n'ibindi rero nagenda nerekwa nabivuga rero bigatuma umenga hariho abarundi bashatse kunyishiramo nabi, canke ari nk'uwo navuze ati burya naka naramweretswe kwibi byashika
bamwe bagaca bumva kuko gusa nuko jewe ndinze ndota ibintu iyo ndose ibintu bitavuye ku Mana canke bijya bavuga ngo nukurazirana nibiki ndanabyibagira ugasanga ndiko ndabyibwira ntibitonze ku murongo nkuko nari nabirose canke nabiraziranye ariko iyo ari inzozi canke iyerekwa rivuye ku Mana sinibagira kujya nyene nabyeretswe niko biba bimeze rero kuko hari n'igihe nerekwa nk'ibintu nkabwira bari mu Burundi bene wacu tibujya rero narose kunuku muzogende murabe nakapara amahoro canke muze mumenye inkuru izi nizi basi rero bo bari ubwa mbere ntibabitahura mugabo nyuma baza gutahura ati burya ibyo Zipora avuze biba ari ibyo nyene ari inzarota aba yarose basi ubwo rero ndagumaho nyuma mu muryango wanje basi rero reka ngaruke kuri bya bindi bya Baba Roya bigeze kuba bankurikiranye rero naragiye bambwira ko ngo borondera abantu bozomburanira botanga amafaranga hanyuma kugira iyo kesi yanje bayikurikirane Baba Roya rero baratangura barakurikirana ya kesi yanje hanyuma bisaba ko baja hirya no hino nkagenda kurondera abantu bandi b'abadogita bapima ko kuko kuguru kwanje bakabona nyimba kuri mu kibazo kugira batangure dosiye noneho abo bandi badogita ngiye ko kubera bumvise hahandi nikubita hasi kandi kubera ko babona yuko byozo bava bizanamo amafaranga bagaca banyandikira nabi umwe yaranditse ngo uyu muntu rero ngo nta kibazo kirekire ngo afise ngo biraboneka ngo yigeze kugira ikibazo mu ivi ngo ariko kandi ngo ububabare yagize ngo yababaye ngo kane ku 10 urumva rero uwo bagomba kuburanira yagomba kuba afise na 6 n'amaburiburi 4 ku 10 hanyuma Baba Roya barantuma ko ndagenda barambira ati rero umudogito uyu yavuze ukuntu ati rero tubona ta mpamvu yo uko twobandanye idose ndababwira ati mugabo kandi dushobora gufata ibi bintu byose iyo byagiye biraca ati tukabimurungikira ati kumbura hari gihe yo kwisubirako akabura akabiduza akagira 6 kugira tubone ingene tukuburanira ate nabwo kandi barabimurungikiye nyamudogita aranka kubiha inguvu avuga ngo ikango nta mpamvu yo kugira urubanza ngo nta bumuga burango ngo nta ngorane ngaho yagize ngo zotuma ngo muja kuburana ubwo rero Baba Roya ibyo baca baba urubanza rubarurananiranye baca bamera nk'abavyihoreye kandi nanje koko camera nk'ubyihoreye murumva rero bana b'Imana ko bashatse kugira iki barandabye bandaba urukoba bakabona ati uyu mwirabure nitwaramuka tumupendekeje tumugiriye iby'ukuri azobona amafaranga nta mpamvu rero yaye mafaranga kuyaronka basi rero bica bimera nkaho bya bindi by'urubanza tubyibagiye jewe ca nibandaniriza n'ubuzima bwanje ndabaho nyuma ndabaho n'umuryango wanje ariko mu muryango wanje haje kugera igihe haraba ikibazo ku buryo mu basore banje hoba hariho uwakunzwe cyane uwakunzwe cyane agakundwa n'abakobwa uriyora abazungura abirabure uriki ibintu nk'ivyo ariko ibyo byo kubivuga ni nkaho bica ku mayange
rero mugabo kandi ndumva ashaka nyene kuba no bivuga rero hagera igihe musazanje hagera igihe umwe muri abo bahungu banje arashima umukobwa hariho umukobwa yari yarashimye araduhagurutsa turagenda turamumusabira ariko kubera ko ku ruhande kumbureho hari n'abandi bibaza ati yaba jewe canke iki niki basi uwo mukobwa barabana hanyuma bamajiye kubana hagera igihe aravyara umwana ariko hariho n'ubundi kandi nawe yari yaravyaye umwana avuga ko yoba ari uwo muhungu wanje noneho avyaye umwana tubaho mugabo hakaba hariho bamwe banyishizemo nabi ko umenga iyo nza gupushinga uwo muhungu wanje iyo nza gushiramo inguvu yari gutora uyu hanyuma kandi jewe sinari kumucagurira kandi jewe nari nagerageje ko yari kuba yatoye uwo wumva ko nyene yumva amushaka cyane mugabo umusore nawe akaba yari afise uwundi yumva yakunda nyene ko ariwe bazobana yari yaramuzanye aramumperezanta ko nubwo rero haragera igihe tugenda iwabo yaramutoye amaze kumutora mugabo aravuga ati tugende iwabo tugende gushitsa amasezerano tugende iwabo kwirega turagenda iwabo turamukwa turatangura tumvikanye nabi iwabo n'amahera tugomba gutanga n'aya mbere turatanga basi rero mugabo hacaba ibintu haguma haba ibintu by'imivurugano rero hakaba hari umuntu yakundana n'umwe mu bavukanyi banje umwe mu bavukanyi banje muri bene wacu twose ibere rimwe akaba hariho umukobwa bakundana batazi nanye wino ari uko gusa yamenya ko sinzi ukuntu bari bamenyanye nyene akumva teoke arakundana aka ngomba gusapota tingu nanje kandi nari mfise uwo banyeretse kandi yari yaramaze kuja mu rugo rero uwo umwe mu batwavukanye agwanirisha kuwo wundi kuburyo yamubwira ati naho byomera gute ntegerezwa kugufasha rero hacatangura gukora amahera no gukora uburozi hatangura gukora amahera no gukora uburozi hatangura hagera ahantu hatangura gukora ibintu by'uburozi usibye ko ntashaka kubivuga neza kuburebure neza uko byagenze kukwanga gukomeretsa bamwe n'abandi ariko gusa uwo mwene wacu wewe nawe yo telefone acaka akambwira ati kubera iki nibi sinoreka byo ndabivuga kuko ndiko ndashinga intahe rero wewe atangura kwakira amahera y'uwo muntu atangura no kumugira mu bapfumu atanguye kumugira mu bapfumu rero jewe sinamenya ko umwe mu bo tuvukana ariko urumva nta zina navuze tuvukana turabakobwa bangahe turabakobwa bashika nk'indwi canke 8 ariko abo tuvukana munda kwa mama turabakobwa 5 kandi mwabo 5 bane bari Burundi umwe niwe yagerageje kuba yari karagerageza kuba yo byitambika imbere kuburyo yumva yuko naje ndanapfuye atangorane mugabo uyo muhungu wanje umwe mu muryango nyene agatorwo yarashigikiye kandi ntibyari byoroshe rero hacatangura kuzakora ibintu by'uburozi uwo mwe mu batuvukana atangura kuzaraja mu bapfumu rero audio shaka canke video tuyigeze ngaha ariko nibyo nshaka kwinjira ukuntu ariho Yezu Kristo yatanguye no kuzaramfatira nzoca ndababwira ingene nyene nabonekewe n'imisara bitatu nyene Yezu akanankankamira kuko nari ntanguye gushaka kwihora
no gutangura guhigisha abapfumu canke abarozi. Imana yo mwijuru ikomeze ibane natwe cyane, Imana yo mwijuru ibane nawe, umukama Imana bamezagiriye cyane, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze.